Turabaramukije bakunze banda TV mukomeza gukurikirana ibikorwa vyacu. Uno munsi neza na neza turi muri commune Muha. Aho duhagaze ku nkengera z'uruzi Kanyosha aho rugabura Musaga na Kanyosha. Mu myaka yahera byari bigoye cyane kugira ngo ubashe kujabuka runo ruzi, kandi byari bitera ikibazo kinini cyane ku migenderanire yari ihari hagati y'abaturanyi ba Kanyosha na Musaga, aho twovuga abaja mu kazi kabo, abanyeshure ndetse n'abasanzwe bahakorera imirimo ngaha nyene nkuko mubibona. Imyaka yaragiye iyindi raza. Leta mvye leta nkozi yarakoze ikintu kizima nkuko mubibona, aho bubatse ikiraro cya kijambere. Nikiraro ubona yuko tubimenyereye kubona henshi cyane mu bihugu vya Buraya, ariko uno munsi mu gihugu cyacu uragifise. Byo bari biraro bike nk'ibi biri mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tugishika ngaha twegereye bamwe mu basanzwe bahatuye ndetse n'abasanzwe baharengana, aho novuga nk'umunyeshure twashoboye kuronka aratwiganira byinshi. Reka ndabahereza kanya mwumvirize neza ibibazo bahura navyo ndetse ibibazo bahura navyo ndetse n'ibibazo babona yuko bakize kuva ikiraro kiza, niyihe nyungu yaje kandi nikihe kintu babona yuko kigiye guhinduka kuva ikiraro kije. Eske imigenderanire yabo izobandanya imeze gute? Jewe sanzwe nitwa Uwera Simplice. Intamba mwizana nyinshi cyane, murabona ahantu hari manga kandi birashika imvura ikabasanga uruzi guzuye, ugasanga nk'ubu nk'umuntu yashaka kwiyunguruza bumubereye ikibazo yuko yova ngaha ngo agende nkariya hakujya canke ave hariya mu Busoro azi no mu Kamesa. Mugabo ubu kuva iki kiraro gishitsa ngaha, intambamye navuga yuko zarakemutse kuko intambamye zari nyinshi. Imvura yaguye urabona ngaha harashobora kunyerera, ugasanga nk'umuvyeyi ararenganye ahese umwana aratemvye aragize ikibazo. Ndibaza muhora mumva yuko hariho nabo bishika uruzi rugatwara, kuko uruzi ruramaze kwica abantu batari bakende baza benshi barabizi. N'imigenderanire ubu imeze neza kuko ubu abantu bariyunguruza vyoroshe bakarengana atangorane atantambamye nimwe habaye. Kikiraro kitarahaba urumva nk'ubu Kanyosha guzuye, twarinda tuyatanga amahera ku mugabo yitwa Matamatarya. Udafise iryo jana canke amajana 2 ntibashobora kukujabura. Tambere ndabona yuko tazosura guca mu mazi nubwo uruzi goyuzura nta ngorane. Ica kabiri naco baratugiriye neza ko batuzana ikiraro hafi, kare twahora twirirwa turakikuza hari akunze kuri duza, ariko tuzoca nga tuzoshikiramo. Ego kumva ubwo baturabwumva, ariko tuzotinda tumenyere kuko turabona yuko turashobora kugira ubwoba ngo kizohava gikorokera mu ruzi, ariko ndibaza ko kitazokwigera gikoroka. Ni kubashimira ko batuzaniye ikiraro hafi, kandi tutazokwigera nyene tubavuga nabi kuko batuzaniye ikiraro hafi. Ikiraro kigabura Kanyosha na Musaga gifite ubukomezi budasanzwe, aho ubona yuko cyubakitse ku rwego ruhanise kandi hose ari ivyuma gusa, ubona ko bikomeye. Uri kurahaca udafise umutima ukomeye byo kugora, kuko ni kiraro ubona yuko kimeya nk'ikinyiganga, ariko ataho coje atahantu na hamwe cotera ikibazo. Nkuko mubibona abana barahakinira, abanyeshure begereye no shure baraza kuhagendera cyane iyo hageze yuko baza mu karuhuko. Hano bavuga yuko benshi bacita pause. Nanje nahaciye nari mfite ubwoba, ariko nishimye cyane. Iterambere rikomeje kuba mu gihugu cyacu, kuko mu myaka ya kera byari bigoye, baca mu mazi ndetse ukarinda gutanga amafaranga ijana kugira ngo bakujabutse. Igihe imvura ho yaguye wasanga benshi nibikoko bagiye baje gukora barinda kujabuka ururuzi babiheba bagasubira mu rugo. Reka dushimire leta mvye leta nkozi ibandanye ikora ibikore kugira ngo abanyagihugu tworoherwe mu mirimo yacu, tworoherwe mu ngendo zacu. Yari Elma Love mwari nkuko bisanzwe kuri Ndaha TV. Komeza mukurikirana ibiganiro vyacu, mwongere mugire subscribe, like, share na comment. Murakoze cyane.